baramutse twongeye tubashimira abakunzi ba Vyacu TV namwe mwese mudangeshe gukurikirana ibiganiro bica kuri TV yacu. Ikaze turabira hamwe ku makuru agenda avugwa mu karere. Kuri wa 27 na 28 z'uku kwezi k'umunani, umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye yitezwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'urugendo yiteze kubonaniramo n'umukuru w'ikino gihugu ariwe Felix Antoine Tshisekedi, aho yitezwe amasezerano ashobora gusinywa mu vy'umutekano hamwe n'ubutunzi hagati y'ibi bihugu bibiri. Ikaze turabira hamwe ivy'urugendo, ariko kandi turabe n'ico ruvuze na cane muri bino bihe. Ndagusaba yuko ugira subscribe nimba utarabikora kugira ngo amakuru atandukanye uzoze urayaronkera ku gihe. Uja munsi ya video urabona ahantu handitse s'abone canke se subscribe, ugafyondaho hanyuma ukemeza kwa kengeri, amakuru atandukanye ukazoza urayaronka ku mwanya. Kuva akigera ku butegetsi mu mwaka wa 2020 mu gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi vyasa n'ibirabana ayingwe, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakomeje imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi hamwe n'ibindi bihugu vyo mu karere ndetse na Afrika. Urugendo rw'u rwa mbere yaruhereye muri Guinée Equatoriale mu mwaka wa 2020, nyuma aja mu gihugu ca Tanzania, hanyuma muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu mwaka ukurikira 2021. Ni mu iki gihugu rero, nyuma yo kubonana na Felix Antoine Tshisekedi, hatanguye kunugwanugwa ndetse hanavugwa mu ntamatama yuko abasirikare b'u Burundi baba barinjiye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane mu buseruko bwa kino gihugu, aho bagiye gutuza imigwi yitwaje ibigwanisho, muri yo harimwo Red Tabara hamwe na FNL ya Aloys Nzabampema. Ni imigwi yitwaje ibigwanisho rimwe na rimwe yambuka imipaka ikaza gutera mu gihugu imbere i Burundi, ikagenda yica abanyagihugu. Ariyo mpamvu umukuru w'igihugu ndetse n'abandi batanguye kuvuga yuko atari imigwi yitwaje ibigwanisho, ahubwo riho ari imigwi y'iterabwoba. Ni mwiyumvo rero bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi coba cararungitse mu mpisho abasirikare kugira ngo bashobore guhangana n'iyi migwi, nubwo ibintu vyaje guhinduka. Ku rundi ruhande, ni muri ico gihe nyene umwaka wa 2021 Felix Antoine Tshisekedi yari yariyegereje cyane igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Uganda, ndetse no mu mwaka wa 2021 yagiraniye ikiganiro kidasanzwe i Goma hagati yiwe na perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Yoweri Kaguta Museveni, umukuru w'igihugu cy'u Uganda, bakigiranira i Goma, aho vyishimo vyari vyitezwe yuko baganiriye harimwo ibijanye n'ubutunzi hagati ya bino bihugu bitatu. Ariko ino migenderanire ntiyakomeje canke se ntiyabandanije, bitewe yuko mu mwaka wa 2022 hadutse umugwi witwaje ibigwanisho. Igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cemeje yuko ari umugwi w'iterabwoba, aho waje wifatira ibice bitandukanye ndetse ibintu bihindura isura. Ivyari ibihugu bigenzi biba ibihugu vy'ubwansi, ndetse igihugu cy'u Rwanda na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gushika kuri ubu bisa n'ibirabana ayingwe. Imipaka yose hagati ya bino bihugu isa n'iyugawe. Ni igihugu cy'u Rwanda rero vyaje kuzamba, ndetse igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kiguma kibagiriza yuko bafasha umutwe wa M23 wari waratanguye kwigarurira ibice bitandukanye gushika hafi no gufata Goma. Ni mw'uyo mwaka nyene, kuva ku igenekerezo ya 21 gushika kujya 23, igihugu cy'u Burundi cyateguye. Ni mw'uyo mwaka nyene, mwaka wa 2022 ku igenekerezo rya 21 gushika kujya 23 ukwezi kw'indwi, mu rugendo rw'imisi 3 Felix Antoine Tshisekedi yateguye kuza i Burundi, ndetse aza kuhashika aza afise ihangiro canke se imvo zitatu: kugira ijambo rya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no gukomeza imigenderanire n'u Burundi mu bijanye n'umutekano, gukomeza ubucuruzi hagati y'ibi bihugu, hamwe no kwerekana ko u Burundi boshigikira Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bijanye no gufashwa igashobora kwinjizwa muri Afrika
y'ubuseruko mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Perezida w'iki gihugu mbere yuko yurira indege azi Bujumbura yaremeje ko bimwe yiteze kuraba nuko igihugu cobafasha mu bijanye n'uburimyi, akaraba na cane cane uruhare rw'amakoperative mu Burundi. Nyuma y'urugendo yaragize mu gihugu c'u Burundi, yaje kwemeza ko baganiriye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye ku bijanye n'iyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi mu bijanye n'ubutunzi canke se chemin de fer rizohuza Burundi na RDC Gitega Kindu. Naho mu vy'umutekano, umukuru w'igihugu yemeje ko yaje kuraba uko igihugu citunganije mu vya gisirikare, hanyuma bagashobora gukopera kuko ngo haraho gukopera usanga bikenewe. Uburundi bwakomeje bwerekana ko bushaka ko Kongo iba igihugu gitekanye kugira iterambere nabo rishobore kubashikako. Bafashije iki gihugu kukwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, bongera bafasha kugira ngo agahengwe imbere mu gihugu gashoboke. Reka tubigarukeho gatoyi. Twigeze kubabwira ko umuhari wa M23 wari utanguye kwigarurira ibice bitandukanye i Nairobi, i Rwanda, i Addis Abeba ni Bujumbura. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse na Felix Antoine Tshisekedi bagiye bagira ingendo zitandukanye kugira ngo amahoro yongere kugaruka. Mu gihe M23 wariko urafata ibice bitandukanye, bafadikanije na Joao Lorenzo yari umuhuza mu bibazo vya M23 hamwe na Uhuru Kenyatta yari umuhuza hagati y'imigwi igwana na leta. Mu mwaka wa 2022 i Rwanda hemejwe ivyirungikwa ry'ingabo muri Afrika y'ubuseruko, aho zino ngabo zaje kurungikwa harimwo n'ingabo z'u Burundi. Izi ngabo zari zirongowe na Jeff Nyaga, gusa uyu nawe yagumye yerekana ko afisi intege nke mw'ibi bibazo. Ni nayo mpamvu nk'igihugu caciye mw'ibi bihe vyemeje yuko Uburundi bufise uruhara rugaragara mu bijanye n'amahoro no kuyagarukana mu gice ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Haraho vyibazwa ko bidashoboka nk'aho ingabo za EAC za Kenya zagumye zishigwa mu majwi yuko zikorana n'imigwi igwana, ariko igihugu c'u Burundi cagumye cerekana yuko gishikamye, gihagaze, ndetse no mu bice kino gihugu cagenzura amahoro n'umutekano biba ibisesuye, abanyagihugu barajya bararyama. Aha twovuga nk'ubusuma bwagiye buba mu bice vya Masisi bwatujijwe, aho za barriere za hato na hato zashingwa buri munsi n'abanyagihugu batoza amahera zari urutavanako. Abanyagihugu ba Rucuru na Masisi ahasanzwe hari ingabo z'u Burundi gushika n'ubu barajya bakaryama ndetse bagasinzira. Evariste Ndayishimiye we ntiyaruhutse kuguma akurikirana ibibazo vya RDC, no mu kwindwi yakoranije inama kuraba aho bigeze. Imigwi ya M23 isa n'ihagaritse vyo gutera kino gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ndetse kuri ubu amahoro akaba yaratanguye kugaruka naho impinga ikiri ndende. Ni mwiyomvo kuri wa 27 na 28 yongeye kwitegurirwa gushika mu gihugu ca RDC mu rugendo rw'imisi 2, aho azobonana na Felix Antoine Tshisekedi basinye amasezerano mu vya gisirikare, aho hanayagwa nuko umutekano woboneka mu karere n'ukungene vyoshoboka. N'amasezerano azoba rero yitezwe cyane hagati ya bino bihugu bibiri, mu gihe kino gihugu c'u Burundi kiza caramaze kurungika ingabo, atari ingabo zo kugwana n'imitwe yitwaje ibigwanisho gusa muri Kivu y'Epfo, ndetse n'ingabo zo guhagararira amahoro nk'ingabo zo guhagararira amahoro n'umutekano biciye muri EAC aircraft arizo East African Force. Actualité PSD, kinyamakuru cyo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, cemeza ko ubucuti hagati ya RDC n'u Burundi, hagati ya FARDC na FNB bushobora
kugenzura narirya bisa nkaho Kagame na Museveni bari ku murongo umwe bagashobora gukurikiranira hagufi mu gihe boshira hamwe. Ni mwiyo nzira mu gihe Tshisekedi agwanya imitwe itwaje ibigwanisho, Ndayishimiye nawe agwanya imigwi yitwaje ibigwanisho yoshobora guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi nka Red Tabara hamwe na FNL. Nyinshi zikaba zavutse mu mwaka wa 2015, bamwe bakabifata nk'imigwi y'abaroberi. Abegereye Tshisekedi bemeza ko Chirombo hamwe na Ndayishimiye basa n'abasenyera ku mugozi umwe, na cyane cyane ku kibazo cy'umutekano, aho kuri ubu hitezwe no kugarukira ikibazo cy'ubutunzi. Niyo mpamvu kugeza ubu bafitaniye imigambi myinshi izoteza imbere abenegihugu hagati y'impande zombi, nk'ibarabara ry'indarayi rizohuza ibihugu rigashika ku ibahari ry'Abahindi biciye Kindu, Gitega hamwe na Dar es Salaam. Nko kuba bino bihugu bibiri navyo kandi bisanzwe bisangiye kuvuga ururimi rw'igifaransa, byose bikongera kuba bibarizwa mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Nizeye ko mushobora gutabura vyinshi, na cyane cyane kuri runo rugendo umukuru w'igihugu yiteze kugira kuri uyu wa 27 na 28 mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo, aho yiteze kubonana na Felix Antoine Tshisekedi Chirombo, aho yitezwe kandi n'amasezerano mu vy'umutekano azotuma Uburundi ndetse na Kongo bigira umutuzo ndetse n'ubutunzi bugashobora gusazagara mu bice byose. Reka ndabashimira ko mubonye natwe kuri Ibyacu TV. Ndabasaba yuko